Inshuti bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe ubugira kandi na Pasteur Hilaire Ninahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi dufise umunsi udasanzwe n'ikiganiro kidasanzwe. Iki kiganiro cakabuwe n'ikindi kubera hari mwene data yavuze ku majambo y'abavugishwa ba kino gihe, nanje mpabwa amajambo yo kugira ngo mvuge kuri iki gikorwa. Mwene data yabikoze neza kandi hari benshi ngira ngo babaye nkanje bamaze imyaka n'imyaka aya majambo yanka gusohoka. Ego tuzobona igituma. Reka dushime Imana. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cyane kuba tushoboye kuba ngaha muri aya masaha kugira ngo tuheze tuganire n'ubwoko bwawe. Uhoraho Mana yacu, ntaba ari twe tuboneka ariko ubugombe bwawe aba aribwo bugaragara gusa. Ico twifuza nuko hoba benshi bahindukira bakava mu nzira mbi bagasubira mu nzira ikugana, mwami w'abami. Uhoraho Mana yacu, warakoze kuduha izi nzira n'ubu buryo kugira ngo dushikirize ibiganiro bihambaye nk'ibi muri iki gihe gihambaye. None rero mwami, ico twizeye kandi twifuza ni ukuzokubona mu gihe ishengero rigiye guterurwa, ishengero rigiye gusubira kwa data. Ariko turashima ko hari ibitangaza bikoreka n'aha kw'isi, kandi kimwe mu byakoretse nuko twakumenye, nuko wakoze igitangaza ukaduha kukumenya no kuduharira ivyaha. Urakoze nyagora ku ngoma, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye kandi tunezerewe. Ubuvugishwa n'abavugishwa ba kino gihe. Reka duhere kw'ijambo ry'Imana riri mu Migani hariya mu gice ca 29 ritangura rivuga ngo iyo hatari uguhishurirwa. Umurongo wa 29 ritangura ritubwira ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Ico gice kirabandanya, ariko ico twari dukeneye nico 29 akarongo ka 18. Ubuvugishwa buva ku Mana. Imana irafise ukuntu iganiriza abantu nabo bakavugishwa. Muribuka mwese Daniyeli, ariko si we wenyene. Hariho ba Yona, hariho ba Natani, hariho ba Yeremiya n'abandi benshi bagiye bavugishijwe n'Imana. Hariho kubibaraba, hariho usanga umuntu afise ubuhanuzi buraba abandi bantu, canke umuntu akaronka ubuhanuzi bumuraba wenyene. Hariya muri Matayo 2 turibuka ba bami b'abanyabwenge baza kuraba Yesu yavutse, bagaca ku mwami kumubwira yuko bumvise ko ari umwami yavutse. Nawe agaca babwira ati nimwamubona muze guca ngaha nanje nje kumusenga. Ariko mu mwijoro mu ndoto bamenyeshejwe n'Imana ko aho hantu batohaca kandi ntibasubiye gucayo. Ariko hari abo biba biraba ishengero canke ihanga kanaka, nibo babane nababwiye ba Yona, ba Natani, ba Samweli, ba Ana, ba Yesaya, ba Daniyeli. Ubuhanuzi canke ubuvugishwa buvuga ku bizoba bitaraba. Hari ubuva ku Mana, hari n'ubuva ku bupfumu, ku Mana y'abapfumu. Ego hariho abavuga bivugishijwe, ariko hariho n'ico bise parole de sagesse, umutima w'ubwenge. Mu Migani 10 duhereye kuri 8 havuga ngo
duhere kuri munani, ngo ufise umutima w'ubwenge yemera kubwirizwa, ariko ufise iminwa y'ubuhumbu aratemba. Ugenda agororotse agenda amahoro, ariko ugoramangisha inzira ziwe azomenyekana. Uvuniranira akagohe atera umubabaro, kandi ufise iminwa y'ubuhumbu aratemba. Akanwa k'umugororotsi ni isoko y'ubugingo, ariko umuryano wubikiza ku munwa w'umunyavyaha. Ego muri 16 aho nyene mu migani kwaramuka 21 naho hatubwira uw'ubwenge mu mutima azokwitwa umukerebutsi, kandi n'iminwa ivuga ibiryoshe yungura ubwenge. Haleluya. Ego mu bimenyetso vyerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu, aha turacariko turarondera ahari amajambo yitwa abavugishwa canke ubuvugishwa. Hariya muri Matayo 24:11 hatubwira ngo kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Muri muhakurikira 24 havuga ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira bazimize n'abatoranijwe ntivyashoboka. Reka tuvuge abantu bakora ibitangaza bikomeye canke bakoresha ibitangaza bikomeye tumaze kumva baciye mu binyamakuru. Ndiko ndavuga iri jambo rivuzwe ngo bazokora ibimenyetso bikomeye, bishobora kuba bikozwe n'Imana canke bikozwe n'abantu, kuko Imana yo nta kirinda nta kigera. Ego muri Matayo 7:15 ariko batubwira ngo mwirinde abigira abigishwa abavugishwa n'Imana, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Twarigeze kugira mwene data, sinzi ko nomwita mwene data, twagendana ku munsi kw'iminsi ya gatonze yakubwira ngo Imana yambwiye ibi, Imana yanyeretse ibi, Imana yambwiye, Imana ariko mu nyuma twagiye kubona yuko atari Imana yavuga, ngo yari Imana n'urudome rutoyi. Ego abantu nk'abo ariko bamyeho kuva ku gihe c'intumwa n'imbere yaho. Bibiliya itubwira inkuru y'umukobwa yarimwo dayimoni. Dusomye mu vyakozwe n'intumwa hariya muri 16 kuva ku murongo wa 16 gushika kwa 18, umukobwa arimwo dayimoni. Bukeye tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimwo dayimoni, aragura. Yaratungishije ba shebuja cane kubw'iyo ndagu. Uyo aradukurikira twebwe na Pawulo, asemerera ataba abantu n'abasavyi b'Imana isumba vyose, kandi bababarira inzira y'agakiza. Uwo muntu naho yarimwo dayimoni yavuze ukuri, koko bari abakozi b'Imana kandi bababwira inzira y'agakiza. Ariko nimwumva ivyaciye bikurikira. Amara iminsi myinshi agenza atyo, ariko Pawulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati, ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo. Amuvamwo muri ako kanya. Amina. Pawulo yaramenye ko uwo muntu naho ariko avuga vyo atari umuntu yavyivugisha n'umudayimoni.
iyo asa nuko ariko aratega umutego ngo abantu bavuga ati na bya bindi ariko aravuga byari ibyo, mu nyuma baze bamukurikira bate mu kinogo. Niko bigaragara. Noneho ubwami bwa Satani bwicamwo imice na ntaryo. Mu Gifaransa bavuga ati le royaume du diable est divisé contre lui-même. Muri ino minsi natahujwe ko abiyita abavugishwa n'Imana birirwa baraseseranira agatabi, birirwa baravuga amabanga y'abandi. Ugasanga rero bitumye na twebwe tumenya ibyabo, nubwo ataba ari inyigisho, ariko je nasanze rimwe na rimwe umenga hari ibintu tumenya tutari kumenya bibera mu buzima bwabo nyene babavugishwa b'ibinyoma. Mu yandi majambo, hari ivyo Imana irekura bakatumenyesha ivyo tutari tuzi. Ni ukuvuga yuko hari aho bavuga ukuri. Igisomwa twamaze kugisoma ni iki co muri 16 byakozwe n'intumwa, tumaze gusoma mu kanya. Mbe n'ubuvugishwa bwashikirijwe n'ibihangange bungana iki butabaye? Yamara mu gusubiramwo ivyagezwe, ni ukuvuga Deuteronome 18:22 hatubwira ngo umuvugishwa azogira ico avuga mu izina ry'Uhoraho, hanyuma ntigishike, ico kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Umuvugishwa azogira ico avuga mu izina ry'Uhoraho, hanyuma ntigishike, ico kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Hariho abantu bagiye bavuga, na cane cane nk'aha mu matora yo muri Amerika, hama hari ibintu bikomeye, bakavuga uzotsinda amatora, ariko bagasanga sivyo, bagasubiramwo bakarondera ingene bakatisha. Namwe murabazi kuko turi mu gihe kimwe, ariko batubwiye ngo umuvugishwa azogira ico avuga mu izina ry'Uhoraho, hanyuma ntigishike, ico kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Ijambo riri muri Yakobo rirabaza ikibazo ngo mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo? Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ayo mu rurazi mu mbizi imwe? Nawe niwibaza ico kibazo, vyoba bihindutse vya bindi bimwe mwene data ahora atubwira iciza n'ikibi, yin na yang, ubwami bw'ikibi n'ubwami bw'iciza. Mbega umuvugishwa yatanguye kutubwira ivy'uko hazokubakwa ikibuga c'indege gihambaye mu Bugesera. Bwari buvuye hehe? Bwari buvuye mw'ijuru kwa data, canke muri vya biro bita think tank, ni ibiro bigiramwo n'imigambi y'ibanga? Ico nawe ushobora kucishura ico kibazo, sinogufasha kucishura. Wewe ntiwibaze gusa, haheze imyaka nka 20 twumvise ubuhanuzi. Ego none reka tubandanye, kuko tuguma turaba, mbega muri irya mbizi hagumye havamwo amazi meza, canke harasohotsemwo no mu rurazi? Inzira Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi
nta ushika kwa data atanciyeko. Nakurikiranye ikiganiro c'umuvugishwa yaseseye agatabi abigira abakozi b'Imana atari bo. Umunsi umwe nawe ndiko ndamukurikira mbona afise icupa ririmwo likide, ikintu c'amazi gisa n'amazi, aca avuga ati murabona iri cupa ndariboneramwo isi yose, isi yose ndayifise aha. N'ubu ikibabaje abo bantu bose bagenda bavuga yamuhe usanga bakurikirwa n'amashengero menshi, kandi ari imbizi zivamwo amazi aryoshe n'amazi y'umururazi. Abo bose ababari inyuma n'ibihumbi n'ibihumbi, ariko twumvise ngo abo bantu bazozimiza benshi, bishobotse n'abatoranijwe bazobazimiza. Ejo bundi havuzwe ivya BBL, utacumvise ucihoze, yatumye umukozi w'Imana apfa, uyundi arapfakara, ariko haciye iminsi mikeyi kabaye akamiswe n'ingoma nk'uko atacigeze. Abakozi b'Imana rurangiranwa babiri mu mwaka w'2015, ndiko ndavuga imbizi idudubizamwo amazi aryoshe n'ay'umururazi. Ego turabandanya. Abavugishwa b'ibinyoma bakubwira ngo Imana igiye kukuduza cane, Dieu va te lever. Two kwihaya ico Imana itugize aha kw'isi, canke twonezererwa nuko izina ryacu ryanditswe mu gitabo c'ubugingo, canke impera yacu mw'ijuru ko ari nini. Ariko ndibaza kenshi ngaho bavuga ngo Dieu va te lever, kuko ndamaze kubona avuga ati je Imana yarampezagiye nuguruye amashengero aya, nubatse ibi n'ibi, nubatse izina, nubatse ibintu nka bene ivyo. Ubuhanuzi rero nk'ubwo buriho. Yesu ubwiwe yivugiye ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si, ubwami bwanje si ubwino. Ariko ico twatumwe ni nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Ibi tubisoma muri Matayo hariya 28 akarongo ka 19. Haleluya, haleluya. Abaririmbyi ba gospel canke abaririmbyiramana nk'uko nkunda kubita, aba basa n'abashinzwe urwaruka hanini, ariko bakurikirwa n'abantu benshi cane kandi b'imice yose. Benshi muri bo ubutumwa bwabo buragugwa kubera uburyo n'ubuhinga n'ibikoresho bikenerwa. Uburyo bwabo, ubutumwa bwabo buragugwa. Hewe kandi nta widoga kubera ico, ariko humura. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 10:8 ngo mukize abagwayi, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubihere ubusa, nimubitangire
ubuntu. Mubihere ubusa, nimubitangire ubuntu canke ubundi. Haleluya. Turiko turabandanya. Muri abo bitwa abakozi b'Imana harimwo abitabiriye izindi mana. Abo bifitiye indamukanyo n'ibindi bimenyetso bibaranga iyo bariko barigisha ijambo ry'Imana canke iyo bariko barahamiriza bahimbaza Imana yabo, Imana n'akadome gatoyi. Benshi muri twebwe tukajana nago ngo bavuga Imana yacu, Imana nyamana yigaragarije mu mwana w'umuntu muri Yesu Kristo. Ariko siko bimeze. Turabisoma mu ibaruwa rya mbere rya Yohana, igice ca 4 akarongo ka mbere gushika ku ka 3. Handitswe ngo ntimwemerere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zapfuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa benshi badutse mw'isi. Iki aba arico kibamenyesha mpwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi impwemu yose itatura Yesu ityo ntiba yavuye ku Mana, kandi iyo mpwemu iba ari ya Antikristo, iyo mwumvise ko izoza, kandi n'ubu iramaze gushika mw'isi. Muri Yeremiya 23 hatubwira amajambo arahambaye cane. Nakuyemo makeya, ariko n'uwoshobora gusoma vyose ntawe yoba ataye. Ko havuga ngo erega si jewe natumye abo bakamenyi, yamara barirukanze. Jewe ntavuganye nabo, yamara baravugishwa. Iyaba barabaye mu nama yanje, baba batumye abantu banje bumva amajambo yanje, kandi baba barabahindukije bakava mu nzira yabo mbi no mu bikorwa vyabo bibi. Yesu abahezagire bene data. Cari iki kiganiro nanifuje cane kubashikiriza, nongera nshimira mwene data yubahutse kuvuga kuri iryo jambo, kandi nibaza ko n'abandi benshi bagiye kuzoronka akaryo ko kwatura bakavuga, kugira ngo tugarure abariko barakurikira abantu canke abo bakozi bafise imbizi ivamwo amazi aryoshe nayo mu rurazi. Ego, Yesu abahezagire. Mwitwararike guha izi video abandi. Ababishoboye muzitereshaje, muzibike, kuko ntawubizi. Naho ubutaha mwari kumwe na Pasteur Hilaire Nininahazwe. Yesu abahezagire.